Hello guys, nimba uri mushasha urahawe ikaze cyane kuri Programmation mu Kirundi, ukaba uri mushasha gira subscribe kugira ngo uze urabona utuntu tw'ubwenge ku mashini. So abantu benshi bariko bagira refresh cyangwa se actualize ku mashini yabo ntibamenya nimba iriko bariko baragira ku rugero rwiza cyangwa se urugero rutari rwiza. So ushaka actualize neza imashini yawe shonda kuri Windows hama uje muri settings, hama umaze gushika muri settings curaba ahantu handitse display ufyondeko, hanyuma ucumanuka nimba mashini yawe iri mu Congereza uraba ahantu handitse advanced display settings cyangwa se avance kwa mu Gifaransa, hama ucuraba igitigiri kiri ngaha ushireho igitigiri ca nyuma canke ica mbere kininiya uklikeko wemeze, hanyuma aho uza kuba uhejeje ucuvayo ugarutse ngaho uza gusanga imashini yawe yirefreshinga neza kandi ku rugero rwiza na speed niniya, kurubwo bigashobora gutuma imashini yawe uyimaintaina neza. Ugire subscribe kugira ngo ubandanye kugumana utuntu tw'ubwenge ku mashine. Merci, ciao ciao.